N'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Munyemerere nguhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza ntanakwifuriza kugira umugoroba mwiza, ndetse n'aho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata ca politike, igisata c'umutekano kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya no hino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu nko mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, ndaguhaye ikaze. Mu bari ku mugabane wa Buraya ndabahaye ikaze, mu bari ku mugabane wa Aziya, mu bari ku mugabane wa Aziya ndetse no muri Australia mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure. Muri ano makuru ndaza kukugezako inkuru ivuga ko kuronka idolari vyasubiriye kuba ibitoroshe mu gihugu c'u Burundi. Ndibukugezeko intahe yashikirijwe n'umunyagihugu aba hanze y'igihugu cacu c'u Burundi. Nayo kandi ndibuze kukugezako inkuru iteye agashavu inateye umubabaro ivuga ko hari umutamakazi w'imyaka ishika 70 yishwe aho ni Igihanga. Umutamakazi w'imyaka 75 yaraciwe umutwe ku mutumba Rugunga, komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi n'abantu bataramenyekana. Igipolisi kiramaze gufata batatu mu bikekwa. Nayo kandi ndibuze kugushikiriza ino nkuru ivuga ko Aime Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi ariko asaba abakenyezi b'imboneza guterera mw'ishirwa mu ngiro ry'ihangiro rya Burundi 2040-2060. Umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana asaba abakenyezi b'imboneza kurema ubuzi no kugira uruhara mw'ishirwa mu ngiro ry'ihangiro ry'uko Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Ivyo yabishikirije mu gihe yariko arugurura icese ku ncuro igira gatanu ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza n'ubwigenge Women Leaders and Liberty Forum 2023. Aime Laurentine Kanyana akaba yateye intege abakenyezi b'imboneza yongera basaba kubera akarorero keza bagenzi babo. Kubwiwe kugira ngo Burundi bushike kuri iryo hangiro ngo harakenewe uruhara rw'abakenyezi b'imboneza b'abanyamitahe hamwe n'abikorera ivyabo. Akaba kandi yabasavye ko uwo munsi wobabera akaryo ko kuyaga n'abahinga bo ngaha iwacu n'abo mu makungu kugira ngo bahanahane ivyiyumviro bizoshikana Uburundi kuri iryo hangiro. Naho biruko ariko Profeseri Hicani Masoyi asanzwe ari umwigisha mu makaminuza atandukanye yo muri Afurika akaba abona ko hakiriko intambamyi ku mukenyezi wo muri Afurika gushika ku iterambere no kurishikanako igihugu. Ivyo ngo biva ku mico n'imigenzo gushika ubu itaremerera abakenyezi kugira ububasha bwose ku mitungo y'urugo, ugutorana canke gusaba ingurane umugabo hatamuhaye uburenganzira. Ivyo rero ngo bituma abakenyezi bataronka umwidegemvyo wo kwitunganiriza imigambi yabo. Kubw'uwo muhinga rero ngo ivyo biza vyiyongera ku kuntu no mu mashure hariho ibisata umenga bigenewe abagabo gusa, aho usanga abakenyezi babirimwo ari bake cane. Ikindi ngo no mu buzi abakenyezi ntibahabwa amahirwe amwe kuko ngo usanga naho nyene hari ubuzi bwitirirwa abagabo gusa. Akaba atanga akarorero nko mu mahinguriro production aho usanga harwiriyemwo abagabo gusa. Akaba yasavye umuhuza w'abarundi n'izindi mboneza z'abakenyezi zari ngaho nk'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka Dr Sabine Ntakarutimana, abashingamateka n'abakenguzamateka, abakenyezi barongoye amabanki n'abandi kubandanya basaba ko hojaho amategeko aha uburenganzira abakenyezi kugira uruhara mu mitungo y'urugo kandi ayo mategeko agakurikizwa. Ikindi ngo hobandanya ihimirizwa mu gihugu kugira ngo abantu bahindure ivyiyumviro bijanye n'uko bafata abakenyezi mu kubipfuriza kubaho neza nk'uko bovyipfuriza bashiki babo canke abakobwa babo. Ese iyi nkuru muyivuze ko iki? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire.
Nayo kandi ngo kuronka idolari vyasubiriye kuba ibitoroshe mu Burundi. Uyu munyagihugu aratabaza. Twaraye twandikiwe n'umurundi haba mu mahanga yari amaze iminsi mu Burundi none harageze ko asubira inyuma kubera ujanye amafaranga y'amarundi hanze ataco ushobora kuyakoza yarondeye aho avunja ngo bamuhe amadolari. Akeneye amadolari ibihumbi 12 ariko yarabuze aho ayakura. Ejo yanditse yihebuye cane akibaza iyo Uburundi buriko buraja. Akaba agira ati nimudutabarize yemwe ivy'amadolari vyanse karaciye ingani ko umuntu atashe mu Burundi ahakwamira kubera idolari kuko ntushobora gusohoka ufise amarundi tuva he tukaja hehe jewe sindakubeshe nakwiye Bujumbura bwose ariko nabuze uko ndonka ibihumbi 12 vy'amadolari ati none iki gihugu kiva he kikaja he birateye agahinda cane. Pacifique Ninahazwe akaba abandanya agira ati muyobozi wa banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengera Ntwari ko uyu mwaka wari wemeye ko BRB igiye guhora idandaza burindwi amadolari ku yandi mabanki mu gihugu vyahereye hehe wa murindi mwiza wari uzananye wahereye hehe nimutwandikire uko muvyumva munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mbandanije ano makuru nkugeza ko ya nkuru iteye umubabaro nuko hari umutamakazi w'imyaka ishika 70 yishwe igihanga. Umutamakazi w'imyaka 75 yaraciwe umutwe ku mutumba Rugunga komine Gihanga mu ntara y'Ububanza mu burengero bw'u Burundi n'abantu bataramenyekana. Igipolisi kiramaze gufata batatu mu bikekwa. Iryo bara ryakozwe mu ijoro ry'uwa 12 rishira uwa 13 ku mutumba Rugunga aho Jacqueline Ahishakiye w'imyaka 75 yiciwe ku muhana iwe. Ikiziga ciwe cari kirambaraye mu kidengeri c'amaraso umutwe waciwe n'igipanga. Umwe mu babanyi niwe abivuga. Umukuru w'umutumba Rugunga Celestin Ruvugo abajijwe na SOS Media Burundi aremeza ayo makuru hagatomora ko urupfu rw'uwo mukenyezi rufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Uwajejwe intwaro yongera ko abantu batatu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi. Amanama yo guhimiriza agiye gukorwa mu ntumbero yo gukinga ingeso yo kwihanira. Uko akaba ariko bishimangirwa na Celestin Ruvugo. Kubw'abanyagihugu uwo yishwe yama aja kuri sentare nkuru ya Bubanza mu manza z'amatongo. Urupfu rwiwe rwabaye mu gihe yari yaraye agiye kugenzura amatongo yiwe. Abikekwa cane ni bamwe mu bagize umuryango wiwe ko bashobora kuba ari bo bamwishe. Umusaza w'uwo yishwe bari bamaze igihe batumvikana kubw'abashinga intahe kuri uwo mutumba Rugunga nyene. Ubu akaba apfungiwe mu gasho ka komine Gihanga. Abo mu muryango w'uwishwe basaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashengezwa vyihuta imbere y'ubutungane. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Makamba hariko haravugwa uruhombo runini ku badandaza bakuru b'isukari bahevye urwo rudandazwa. Bamwe mu badandaza bakuru b'isukari batangaje ko bahevye urwo rudandazwa mu nama bagiranye na buramatari wa Makamba mu bumanuko bw'u Burundi kuri uwa gatatu uheze. Bamenyesha ko bahomba gushika ku mafaranga 800 ku mufuko bagurishije ku mugwa mukuru w'intara. Ku bakorera mu mazone hari inyuma y'umugwa mukuru w'intara uruhombo ni runini gusumba. Basaba ihinguriro Sosumo kubongera igiciro ku mufuko canke yugurure ububiko bwayo i Makamba. Ku bw'abo badandaza bakuru b'isukari i Makamba umufuko ugurwa amafaranga ibihumbi 162 vy'amarundi ariko kunguruza iyo sukari no kuyipakurura bituma igiciro kiruta kure igiciro itegerezwa kugurishwa ko bigatuma haba uruhombo rudasanzwe. Muri Sosumo umufuko ugurwa ibihumbi 159 n'amafaranga 500 y'amarundi. Hagiye ko amafaranga yo kuyunguruza ari hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibihumbi 3 ku mufuko hamwe n'300 kuyipakira no kuyipakurura. Umufuko uca uhagarara ku bihumbi 162 n'amajana 8 y'amarundi n'imiburiburi. Uko akaba ariko bisigurwa na bamwe mu badandaza. Bavuga ko mu gihe bimeze uko Sosumo yategerezwa kuduza igiciro c'umufuko w'isukari canke yikugurura ububiko bwayo i Makamba. Abaranguza bo mu makomine ari kure y'umugwa mukuru w'intara nabo bavuga ko uruhombo ruruta kure urw'abakorera ku mugwa mukuru w'intara. Mu gihe buramatari yariko akoresha inama abadandaza b'isukari abo bamubwiye ko bataratora isukari yo mu kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani.
ariko bari badutegetse kutavuga ibitagenda neza mu rudandazwa rw'isukari, ariko turafise imyidogo myinshi, uko akaba ariko abadandaza bidoga. Ingingo y'abadandaza bakuru bakuru yo kudatora iyo sukari muri Sosumo yatumye haba ubukene bw'isukari mu makomine yose agize iyo ntara. Abayidandaza ku kiro baciye bayiduza ku kiro kugera ku bihumbi 6 vy'amarundi mu minsi mikeya, igiciro ca leta mu gihe cari ibihumbi 3,300 ku kiro. Nubwo abategetsi bo mu Burundi baheruka kuduza igiciro c'isukari, iracakenye mbere ntinaboneka kw'isoko mu Burundi. Abarundi baja mu bihugu bibanyi cane cane mu Rwanda baragura iyo batahana iwabo. Kuva muri ntwarante 2021 Uburundi burafise ingorane z'ubukene bw'isukari bwisubiriza. Abarongoye Sosumo, ihinguriro Rudende riyikora rikongera rikayidandaza, bama basigura ko Sosumo ikora isukari ikwiye, aho mu mpera za Mukakaro uwu mwaka abategetsi b'u Burundi badugije igiciro c'isukari kiva ku mafaranga 2,500 kija ku mafaranga 3,300, bagasigura ko bashaka kuryohereza abarwizatunga bigenga borangura iyo sukari kugira ngo abarundi bose bayigura bakwirwe. Ivyo ntivyabujije ko inyegezwa inyegezwa ikanazimba. Benshi mu babikurikiranira hafi mu Burundi bemeza ko igice kinini c'iyo sukari kigurishwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bakagiriza abategetsi bakuru bakuru b'abasivile n'abajejwe umutekano kwivanga mu rudandazwa rw'iyo sukari. Umukuru w'igihugu Neva akaba aheruka guhura n'abadandaza bakuru bakuru b'isukari, aho yagabishije ko azohana abantu bose baduza ibiciro vy'isukari. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu mu bisata bitandukanye. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura.